Mwese muri murakurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage, ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Iki ni ikiganiro Bibiliya ivuga iki, aho turiko turafata urugendo rwo gutahura ico ibitabo bigize Bibiliya bivuga muri rusange. Ni urugendo rudasanzwe dukundisha Bibiliya, ubutumwa bwiza budasanzwe Imana yahaye abaremwe, aho tubonamwo ukuri Imana igomba ko abantu bamenya bashira mu ngiro ibihe vyose, ukuri kudahinduka. Hanyuma tugeze ku bitabo vya Ezira. Ezira ni ibitabo bibiri, ica Ezira n'ica Nehemiya. Ibitabo kenshi babifatanye, mugabo n'igitabo c'ingoma biravuga ko ari we yacanditse. Ico twarangije mu kiganiro giherutse. Uyu munsi rero kuraba igitabo ca Ezira na Nehemiya, ni igitabo kiryoshe cyane. Aho mu bitabo twaheruka twabona inkuru zibabaje, Abisirayeli basubiye inyuma, hanyuma amahanga akabatwara nk'inyagano. Ubwa mbere abashuri bagatwara Abisirayeli amahanga 10, amoko 10. Bwa nyuma abayuda nabo bakambukanwa na Babuloni. Byukuri ayo yari amakuru ababaje cyane, kubera ihanga Imana yatoranije byabananiye kubaha Imana, byabananiye kugorokera Imana, gushika naho mu nyuma amahanga atubaha Imana aza akabatera akabatwara nk'inyagano. Mugabo ibitabo vya Ezira na Nehemiya ni birimo inkuru nziza, kubera barahungutse. Imana irabagiriye ikigongwe, Imana irakora ibitangaza, igihano kirarangiye. Ubu Imana ibarekuriye ko bagaruka mu gihugu cabo, igihugu c'isezerano. Hanyuma rero igitabo ca Ezira gitangurana n'imirongo 4 ya mbere, imirongo y'itangazo. Itangazo umwami w'Ubuperesi yatangaje. Ico gihe igihugu c'Ubuperesi nico catwara ibindi bihugu vyose vyo mw'isi. Rero umwami w'Ubuperesi yaratanze itangazo kuva akigiye ku nganje, kuva kibaye umwampereur. Hari itangazo yatangaje ridasanzwe rivuga gute, niryo ngoma some. Ariko iritangazo ryerekana ingene Imana ari Imana ishoboye byose, ingene ari Imana ishitse amasezerano, kubera ni umwami Kuro. Iri jambo canke iri zina Kuro hari uvugisho n'Imana yitwa Yesaya yari yarabivugishijwe muri Yesaya 45 umurongo wa mbere. Haravuga ko umuntu yitwa Kuro ari Imana izokoresha mu kugarukana abayuda bambukanye nk'inyagano. Rero hari hagisigaye imyaka myinshi cyane, irenga imyaka 150. Hanyuma Yesaya bari bavugishwa ko Kuro ari we azotanga itangazo nk'umwami. Mugabo kandi sikuru gusa yavugishijwe ivy'iryo hunguka, ariko na Yeremiya aravuga ati abayuda bazokwambukana nk'inyagano i Babuloni, mugabo bizomara imyaka 70. Tubisoma muri Yeremiya 25 umurongo 11. Hanyuma undi muvugisho wabivuga ko canke vyabaye ko ni Daniyeli. Daniyeli nawe ari mu bambukanywe i Babuloni. Ico gihe imyaka 70 iheze, yarafashe umwanya arasenga, kuko yaraserangura ibitabo, asanga mu buvugishwa bwa Yeremiya bivugwa ko bazomara imyaka 70. Rero usomye Daniyeli 9, ubona Daniyeli nubwo y'umunyapolitike umutama yubashwe, ariko araserangura ivyanditswe, hanyuma arasenga ngo abayuda bahunguke. Rero reka mahenda basomera iryo tangazo umwami Kuro yatanze, kubera niyo mirongo itangura uzinguriye igitabo ca Ezira. Havuga ngo Kuro umwami, hatanga kuva ku murongo wa mbere gushika umurongo wa 4. Havuga ngo mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi agiye ku nganji, Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Nuko uwo Kuro ashinga ngo bitangazwe mu gihugu ciwe cose, aranavyandika ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati, Uhoraho Imana nyene ijuru yangabiye ibihugu vyose vyo mw'isi, kandi yangeze ngo ndamwubakire ingoro Yerusalemu mu Buyuda. None umuntu wese wo muri mwebwe wo mu bantu biwe bose, Imana yiwe nibane nawe aduge Yerusalemu mu Buyuda, yubake ingoro y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli, ariyo Mana iba Yerusalemu. Kandi abantu bose, kandi ahantu hose hasigaye umuntu w'inyambukira
abantu baho nibamufashisha ifeza, izahabu n'ibintu n'ibitungwa, bamuha amashikanwa bashikanye kubw'iyo ngoro y'Imana i Yerusalemu bivuye ku mitima ikunze. Amen. Iri ni itangazo Kuro yatanze, aravuga ati Imana yarampaye ibihugu byose, ati mugabo kandi yambariye ko nubakisha ingoro i Yerusalemu. Abantu rero b'Abayuda nibagende nibaduge bagende kubaka ingoro yabo, kandi nimubaha amashikanwa n'umutima ukunze. Iri tangazo Kuro risoma riratangaje kuko womenga n'umuntu yubaha Imana, womenga n'umuyuda, mugabo yari umuperesi atavye Imana vyinshi azi, mugabo yaratahuye ko ico kintu yabwiwe kumbure mu nzozi, kumbure abwiwe n'umuvugishwa, yaratahuye ko vy'ukuri ari Imana yaremye ijuru n'isi ikimubariye. Hanyuma ngaho ikintu umuntu yoca kuramo buno nyene c'icigwa ni ukwigenga kw'Imana, ngene Imana ikoresha uwigombye iriko iragomba gushitsa amasezerano yayo, iriko iragomba gushitsa umugambi wayo. Imana nta hamwe itangiriwe, irashoboye no gukoresha umuntu w'umutegetsi, umuntu w'umwami, umuntu womenga ahamagariwe ibindi, mugabo irashobora kumukoresha kugira ngo ashitse ivy'Imana yateguye, imigambi y'Imana. Kandi nkuko yari yavugishijwe, yari yarabitanze mu bavugishwa ko inyuma y'imyaka 70 Abisirayeli Abayuda bazohunguka. Ngibi bitangaje n'umwami atari n'umuyuda. Rero iri tangazo ritangazwa mu mwaka wa 538, imyaka 70 iheze, kugira ngo bahunguke bagende kubaka ingoro i Yerusalemu. Muri ibi bitabo rero hariho inkuru zitatu nyamukuru canke zine umuntu yoshimikirako, canke ivyimviro nyamukuru umuntu yovuga. Ezira kuva ku kigabane ca mbere gushika ku kigabane ca gatandatu havugwa umugwi wa mbere wahungutse bagenda kubaka ingoro i Yerusalemu. Abo bari barongowe n'umuherezi yitwa Yosuwa hamwe n'umuguverineri yitwa Zorobabeli. Abo nibo bakoze ico gikorwa cyo kubaka ingoro i Yerusalemu. Hanyuma ntivyaborohe kubera hariho abantu babagwanije, hariho abantu babasuzuguye, hariho abantu batagomba ko iyo ngoro yubakwa. Mugabo hamwe n'indemeshanyo no gutegwa intege ko bavugishwa n'Imana Hagayi na Zekariya, nabo nyene Imana yarakoresha nk'abavugishwa kugira ngo batere intege abantu bubake urusengero. Harabayeho igihe urwo rusengero rwahagaritse kubakwa, mugabo Imana irongera iratuma intumwa, iratuma abanyene ba Hagayi, aho Imana yababwiye iti abantu ntibijajare ngo bubake amazu yabo amere neza, mugabo ingoro y'Imana ikiri umusaka. Hanyuma iyo ngoro irateba irahera mu mwaka wa 516. Rero kuva igabane c'indwi gushika igabane c'icumi naho tubona Ezira. Tubona Ezira ahungutse, ni kuvuga uyu ni mugugira kabiri w'abantu bahungutse. Hanyuma Ezira ikintu gikomeye yakoze nico kusomera abantu ivyagezwe kugira ngo bubahe Imana. Bibiliya iravuga Ezira, ivuga ko yari umuntu w'incabwenge, yari umuntu yinamuye gusoma ivyanditswe vyera kandi agerageza kubishira mu ngiro. Uyu Ezira rero yanditse amateka cyane mu Bisirayeli kubera bamaze guhunguka, ibitabo byari byarasanzaye byanditswe vyera, niwe yavyegeranije ibitabo by'isezerano rya kera byose. Ezira niwe yavyegeranije. Uyu munsi tukaba dufise isezerano rya kera kubera ubuhizi bw'uyu Ezira. Hanyuma rero ibi kice ca nyuma kiva kuri Ezira, ingene yasomeye abantu ivyagezwe, hanyuma abantu barihana kubera bumvise ubugombe bw'Imana mu vyageze vy'Imana. Ni mu gihe abantu bumvise ico Imana ivuga, ni mu gihe abantu batahuye ivyanditswe vyera, bashobora vy'ukuri gushika kwinagurwa kwikanguro rishitse. Aha rero ivyimviro bibiri nyamukuru tubonyemwo muri iki gitabo ca Ezira, n'ingene Imana itanze itangazo ko abantu bahunguka, hanyuma igacagurutsa Yosuwa na Zorobabeli bafashijwe n'abavugishwa n'Imana bakubaka urushengero. Mugabo kandi nuko na Ezira Imana imurungitse kugira ngo yubake imitima y'abantu.
abantu ntibokubaka ingoro gusa mugabo batubatse imitima kandi batihanye. Hanyuma hari ikintu Ezira yakoze, yasanze Abisirayeli abaherezi bararongoranye n'abanyamahanga. Imana yari yaradomye kuri urutoki ko kizira ko bubakana, aho kizira ko barongorana. Hanyuma ikintu Ezira yakoze, yaciye abahukanya. Aravuga ati ikintu Imana yaracanse, rero ubu bukwe canke izingo ntizemewe imbere y'Imana, nizisesa imbere y'Imana. Ni igikorwa kitasubiwemwo, nta wundi muntu yagisubiyemwo. Ni igikorwa rero kiriko umuntu yoshobora gutangamo ivyiyumviro bikurikira. By'ukuri ico gihe Imana yaratanze ico gihano canke ico gikorwa c'ingene abantu nubwo bari bubakanye bari barenza amategeko. Hanyuma Imana ikirashavura cane muri iki gihe ngo Ezira yarababaye, abonye ingene abantu basubiye inyuma, abonye ingene abantu bahonyanze ivyageze vy'Imana, bisaba ko yahukanye izo ngo. Mugabo uyu munsi mbega ikintu n'akarorero umuntu yokurikiza ko abantu bubakanye, umwe atizeye uwundi yizeye ko baca bavana? Oyaye, Bibiliya ivuga ngo abantu bamaze kubakana baba bamaze kuba umubiri umwe. Ego muri Maraki 2:16 Bibiliya ivuga ngo Imana iranka kwahukana, kandi na Yesu yarayivuze, ariko aravuga ko babiri bubakanye baba bacitse umubiri umwe, kandi ngo ico Imana yafatanije ntihagire umuntu akimatanura. Ego nico rero umuntu yovuga, nubwo muri kino gihe abantu usanga bahukana, nubwo muri kino gihe abantu bashobora kwitwara kwa leta hanyuma ikabumviriza mu nyuma ikabatandukanya, ariko urutonde rw'Imana, umurongo w'Imana nuko abantu bubakanye batotandukana. Hanyuma ikindi umuntu abonamo uriko urasoma cyane cyane mu gitabo c'Abikorinto ba mbere, Chezi cha mbere c'Abikorinto ndwi kuva kuri 12 gushika 16, nuko Bibiliya izi canke yemera ko iyo utubaha Imana mu rugo abandanije agendera mu buzima tubaha Imana, akanagomba no kuvana n'ubaha Imana, muri ico gihe birivuga ngo uyatubaha Imana ashobora kugenda ngo mugabo ntibive kuri uwo yubaha Imana. Ni ikintu kibabaje, kubera ubundi Imana igomba ko abubakanye babana bagatandukanywa n'urupfu. Hanyuma igitabo gikurikira ni igitabo ca Nehemiya. Naco nyene ni igitabo kiryoshe, kubera nawe ari mu mugwi ugira gatatu w'abahungutse. Hanyuma ahunguka Ezira kiriho, Ezira ariko aragira ya mareforme yahinduka. Hanyuma mbega Nehemiya nawe ahunguka kubera iki? Nehemiya yumvise amakuru i Yerusalemu. Hanyuma Nehemiya yaramerewe neza i Babuloni, ariko arakorera umwami ibwami ku kirimba ata magorwa afise. Mugabo yumvise amakuru i Yerusalemu, yumva ko ataruzitiro Yerusalemu rufise, yumva kandi ko abantu babayeho mu magorwa, biramubabaza. Hanyuma gushika naho yo mubabaro ugusenga, yo mubabaro kudafungura, umwami yahavuye arawubona ati Nehemiya kuje kunsereva umerewe nayo maso, ufise ikibazo giki? Hanyuma Nehemiya aramubarira ati abantu banje b'i Yerusalemu mu bwoko bwanje barababaye, babayeho nabi, nta n'uruzitiro bafise, babayeho mu magorwa. Hanyuma uyu mwami aramubaza ati none no gufasha iki, ni iki wifuza gukora? Nehemiya aramudondera ko yifuza kugenda kwifatanya nihangagiwe kugira ngo yubake uruzitiro w'i Yerusalemu. Uriko urasoma Nehemiya ubona umutima w'umurongozi. Ni igitabo kiryoshe cyane ku bantu Imana iba yarashize ku mutima, ibango ry'uburongozi, ibango rya politiki, ko bakwiye kugira umutima nk'uyu wa Nehemiya. N'abantu bafise umutima wo kumenya amakuru y'ibiko biraba no kurondera icokorwa kugira ngo hagire igihindutse. Rero Nehemiya numwe muri abo. Hanyuma amaze gusenga, umwami aramugirira neza, aravuga ati nugende ukore uko wumva urongowe, ndaguha ibyangombwa byose, ndaguha ivyete kugira ngo mu nzira ntihagire kugora, ndaguha abaguherekeza, ndaguha ubutunzi kugira ngo ibikorwa byose wumva ugomba gukora ubikore.
atubona umuntu agize ikiganza ciza kubera yasenze, kubera yondeye mu nyonga y'Imana, kandi kubera ariko arakora ubugombe bw'Imana. Ndatera intege rero umuntu afise umutwaro kanaka ukuzana intererano mu gihugu, afise umutwaro kanaka uzana intererano habaye ko vy'ukuri, hamwe no gusenga, hamwe no gutera intambwe akabibwira uwo bikwiye ukwiye kuvyumva ko bishoboka ko ihinduka riza, bishoboka ko abantu baroranirwa, abantu bamererwa neza mu kibano kubera umurongozi ahagurutse. Kubera Nehemiya turabisoma kuva ku gice ca mbere kuja ku gice c'indwi, amahinduka Nehemiya yazanye. Ihinduka rya mbere ni uko urwo ruzitiro yahavuye aragubaka. Urwo ruzitiro rwamutwaye iminsi 52. Ni uruzitiro rutoroshe kubaka kubera ngo bubaka inkoho iri kwitako, barasenga bakongera bagakora. Ni igitabo cerekana ingene umuntu w'Imana adakwiye kuguma gusa mu masengesho, adakwiye kuguma gusa mu kwisonzesha, kuko ivyo Nehemiya yarabikoze, mugabo arashira ko arakora. Hanyuma urwo ruzitiro aragubaka. Mugabo ikigabane ca gatanu turabona ikindi kintu kidasanzwe, uko Nehemiya yari nk'umuguverneur muri ico gihe, aravyitegereza asanga hariho akarenganya, asanga abakene bariko barabaho ubuzima bukenye cane, bariko baradandarizwa amatongo yabo, abatunzi nabo baguma bitungira. Rero ako karenganyo Nehemiya gashitsemwe arakaraba, asaba ko abihinduka. Aravuga ati aba bantu musangiye Imana imwe mu bwoko bumwe, ati mugabo heraba ngene muri ko murajyana hagati yanyu, heraba ngene bamwe bariko barakena ku nyungu z'abandi, hanyuma bamwe bariko baratungira ku nyungu z'abandi. Hanyuma Nehemiya aca arazana ihinduka. Ihinduka rya mbere yazanye yari yimye uburenganzira bwiwe, ahubwo yifatanya n'abakene, ahubwo araja ku kivi arakora. Hanyuma ihinduka ribona kuza, abari bakenye barafungura, yarafungurira abantu benshi ku kirimba aho yari yashikiye. Hanyuma Nehemiya igabane ca gatanu kirerekana uyu mutima w'umurongozi yitangira abandi, uyu mutima w'umurongozi yemera kureka uburenganzira bwiwe kugira ngo afashe, yifatanye, yishushanye n'abantu bakenye. Hanyuma mu gice ca nyuma kuva ku gice c'umunani, c'icenda n'ic'icumi, tubona Nehemiya agiye gukorana na Ezira. Arahamagara Ezira kugira ngo abantu bongere basomerwe ivyanditswe, abantu bongere bihane, abantu bongere bagaruke ku murongo. Hanyuma Nehemiya rero akorana na Ezira, ikanguro rica riraza kubera urusengero rwaraza rwarubatswe, uruzitiro rwaza rwabayeho, hari hasigaye ko abantu bahinduka, bihana, basomerwa ijambo ry'Imana, bahinduka no mu kibano. Hanyuma muri izo mpande zose igihugu kiba kirazanye, kirabayemo ikanguro, igihugu kiba kirabayemwo inagurwa ridasanzwe. Nagomba nerekana ingene kugira ngo vy'ukuri ihinduka rize mu kibano, ingene bisaba inkomezi zitandukanye, inkomezi z'abarongozi bafise ubuhinga ku rwego mu bijanye n'intwaro, mugabo kandi hamwe n'abarongozi b'amashengero, abarongozi b'ivy'impwemu bazana ivyanditswe vyera, basigura ivyanditswe vyera, basigura ijambo ry'Imana mu bwizigirwa, hanyuma abantu bakumva ubugombe bw'Imana, hakaba kwihana, mugabo kandi hakaba nihinduka mu kibano. Ndiko nasoma aya majambo nasubiye kwibaza akabazo kava hagati. Mu bihe vya kera abantu baratinya kuja mu bibanza vya politiki, bakabona umenga nivyo abantu batizera canke nivyo abantu badakijijwe. Mugabo tuko turaba Nehemiya, tubona n'umugabo yubaha Imana, ari umugabo abikora neza. Rero nimba uriko urankurikirana, Imana ikaba yarashitse ku mutwaro wawe, umutwaro canke umutima ukuja mu bibanza vya politike, ni umutwaro mwiza nk'uko na Nehemiya yabigize. Mugabo ukwiye kwibaza utubazo dukurikira: mbega uyu mutwaro ndiko ndawiyumvira, iri shaka ndiko ndagira, mbega niyo kugira ngo ntunge, mbega niyo kugira ngo ndonke ivyubahiro,
Nehemiya ntiyabikoze kugira ngo aronke ubutunzi, kugira ngo aronke ivyubahiro, kubera yarasanganye icubahiro, yarasanganye ubutunzi. Mugabo yabikoze kubera abona ikibazo kiri mu kibano. Na wewe nimba ari ikibazo uriko urabona mu kibano, ubona wotorera inyishu, uyu mutwaro ni mwiza, uyu mutwaro ni muzima. Hanyuma ikindi tubona nuko ijambo ry'Imana riremeza neza ko abarongozi, abaganza ari abakozi b'Imana. Mu Baroma 13:6 bavuga ngo kuko abaganza ari abakozi b'Imana. Mugabo kandi no muri Timoteyo, cete cyambere cya Timoteyo 2 umurongo wa 2 gushika umurongo wa 1 gushika umurongo wa 3 bavuga ngo imbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose, kubasengera, kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi nyankamugayo rwose. Ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Rero kenshi iyo tuvuze abakozi b'Imana, abantu bagarukira gusa muri bajya bigisha Bibiliya, baja mu mushengero, mugabo mu masengero. Mugabo turumvise ko n'aba bantu Imana yajeje amabango y'ukurongora igihugu n'abakozi b'Imana, bahamagarira kurongora. Nk'uyu Nehemiya yarongora adashira imbere inyungu ziwe, mugabo ashira imbere inyungu z'abene gihugu. Mbega uriko urasoma igitabo ibitabo vya Ezira, ibitabo vya Nehemiya, n'ubuhe butumwa umuntu yokumvamo ahanini? N'ubuhe butumwa bwiza burimo? Inkuru nziza ya mbere nuko Imana yacu ari Imana igira neza. Inyuma y'ibihano vy'imyaka 70 Abisirayeli babayemo, Abayuda babayemo, Imana iragize imbabazi, Imana iratabaye abantu bayo, irabagarukanye mu gihugu cabo. Rero tubona Imana ari Imana y'imbabazi, Imana y'ikigongwe. Hanyuma ikindi tubona nuko nk'uko vyasavye ikiguzi kinini aba ba Yosuwa kuza kubaka urusengero, aba ba Ezira kuza kwigisha ijambo ry'Imana, aba ba Nehemiya kuza kubaka inzitiro, kuko byabasavye ikiguzi kinini, niko na Kristo byamusavye ikiguzi kinini kuza kubaka imitima yacu. Niko na Kristo byamusavye ikiguzi kinini kuza kwegeranya ivyari vyarasambutse mu mitima yacu. Kugira ngo Kristo aze, nuko abantu bari baratatanye imitima yabo, abantu bari barataye ivyizigiro, abantu bari bakeneye kubaha Imana vy'ukuri. Rero iki gicapu c'abantu Imana ikoresheje kuza kubaka inzitiro, kuza kubaka urusengero, kuza kubaka imitima y'abantu, iki ni gicapu cerekana ingene na Kristo yaje kugira ngo yubake imitima y'abantu. Nkabarira umuntu yumva arushe umutima wiwe, nkabarira umuntu yumva yihebuye, nkabarira umuntu yumva atamahoro afise umutima, ko vy'ukuri amahoro ashitse abonekera muri Kristo. Ni mu gihe umuntu haye Kristo umutima wiwe, akamuha ikibanza ca mbere, niho yumva aronsa amahoro, niho umutima wiwe Kristo asubira kuwubaka, nk'uko Nehemiya yubatse inzitiro z'i Yerusalemu. Hanyuma mugabo kandi ikindi kigaragara muri kino gisomwa muri ibi bitabo, ni ingene umuntu yamana agatima kukwikunda, ni ingene umuntu yamana agatima hugomba ukora ikibi. Abayuda nubwo bari bahungutse bavuye mu vyago, bari baguye umutego uhugomba kuba, uhugomba kurya abakene, uhugomba kwikunda birenze. Uyo mutima uraranga abantu benshi, mugabo Kristo uyo mutima niwe yaje kudutabara, kugira ngo abantu bagire umutima wo gukunda Imana, ntibagire umutima wo kwikunda. Rero ibi bitabo ahanini nivyo bivuga ubwiziwa bw'Imana, ingene Imana ije yavuze ibishitsa, ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana, ingene Imana ibabariye Abayisirayeli, Abayuda, ikabagarukana mu gihugu cabo. Mugabo kandi ni iki kiguzi c'abagabo umuntu yobona ko bameze nk'abacunguzi, aho ba Nehemiya basiga ivyubahiro vyabo, basiga amahigwe yabo, basiga ubutunzi bwabo, bakaza kwifatanya n'ihanga ryabo rikenye riri mu vyago. Na Kristo nuko yabigenjeje, yarasize ikibanza ciwe mu ijuru, araza muri inosi aritanga kugira ngo twongere kugira ubuzima busagutse. Nuko rero nagoma nsozere ikiganiro cy'uyu munsi, ndaguhamagarira kwakira Kristo kugira ngo umutima wawe, umutima wuzuye, umutima wubakise neza,
nk'uko ba Nehemiya bubatse biriya bisagara. Mugabo kandi ndagutera intege, nimba Imana iriko iraguhamagarira ibango kanaka, urikore mu bwizigirwa, urikore wubasha Imana, kubera rizozana intererano idasanzwe mu bwami bw'Imana, nk'uko n'aba bagabo Imana yabahagurukije mu bibanza bitandukanye. Ba Hagayi bahagurutsa nk'abavugishwa, ba Ezire bahagurutsa nk'abaherezi, ba Nehemiya bahagurutsa nk'abaguverineri canke nk'abarongozi abarongozi b'intwaro. Nuko rero ubuntu bw'Imana bane namwe, reka dusozere dusenga Imana kugira ngo abadendebukiwe bongere bategwe intege, mugabo kandi abo Imana iriko irahamagara bongere bahaguruke bakorera Imana mu bwizigirwa. Data, turaguhaye icubahiro, turagushimiye ku bitabo biryoshe nk'ibi, ariko turumva ingene uri Imana ishitse amasezerano, ingene uri Imana ivyo wavuze naho vyomara igihe kinini bitaba bigashika. Ivyo wavugishije Yeremiya, ivyo wavugishije Yesaya, tubona muri kino gitabo bishika. Uri Imana gira neza, uri Imana itabara, watabaye abayuda barava mu maboko y'ababacinyiza baja mu gihugu cabo baracubaka. Mana y'amajambo aratwibukije kugira neza kwawe, aratwibukije ubuntu bwawe, mugabo kandi aratwibukije ko nk'uko abantu bitanze bakaba nk'incungu, ariko warungise Kristo kugira ngo atubere incungu. Abamwizeye imitima yabo yubakwe, abamwizeye imitima yabo iba amahoro. Turasengera umuntu atarakwizera kugira ngo akwizere, umutima wiwe uba amahoro utekane. Kandi turasengera umuntu uri kurahamagarira amabanga atandukanye, amabanga y'uburongozi, kugira ngo mushoboze kugendera ku citegerezo cize nk'ica ba Nehemiya, maze azane intererano iguhe icubahiro mu bwami bwawe. Urakoze, turaguhaye icubahiro, tugushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana iganje, icungere ukurikirane rw'ibihe, kandi ukoresha ugomba kubw'icubahiro cawe. Izina ryawe ryubahwe ibihe vyose, mu izina ryawe gira Yesu. Amen.